umuambasada ukwintu tangura gusaba nuko ico noshobora gukora nuko nokoranya abajene nkakoranya donc ico nokora nuko nododora irya nino nkashigikira abantu badafise aho bikora donc badafise uburyo kuko nanje nzi ko nabiciyemo ntangura kumenya iyo naciye nkibuka nuko hari abandi bahaciye rero ni mbaye wo kuri urwo rwego noshobora kwiyumvira kudodora irya nino nkazamura abantu bafise amatalente d'abord ariko babura ababashigikira nico ndacipfuza cyane. Mugero kubaretse nangiye bitatujoye niko biba bimeze kwa kundi nyene kubaha ibintu biba bigiye bitandukanye muri Rinox TV. Bakunzi bacu canke bantu mukunda kudukurikirana kuri Rinox TV niteka ridasanzwe. Impano canke talent ni ikintu kiba gikomeye cyane bivaye no gwaruka rugiye rutandukanye duratuzana imbere yanyu kugira mushobe kubona amatalent yabo. Ubu naho dufise uwundi adasanzwe. Ikiganiro ngo ni kazi ni kazi, ushobora gukora akantu abantu bakagashima bakagushorera canke bakaguha n'amayide yo gukora ibindi bintu bigiye bitandukanye. Muraza kumva byinshi bigiye bitandukanye. Murabona umusore akiri muto ariko afise impano yo gukora ibintu bigiye bitandukanye dushizemo amashugwe nkuko mubona ayafise, ariko sinovuga byinshi ariko reka tumuramutse. Umeze neza cyane gose? Umeze neza? Neza cyane gose. Ya hari abariko barakurikirana ikiganiro benshi, hari abakuzi mugabo benshi ntibakuzi, ariko urashaka kuramutsa abantu muri rusangi mbere unabidondore. Nitwa HARERIMANA Joseph, nkaba ndi umurundi, nkaba mvuka mu ntara ya Gitega, nkaba akakanya nkaba mba i Bujumbura. Amashuri yanje nayahereje i Gitega. Nize amashuri yo muri Kongo ariko hariho agence iri Gitega. Rero nahejeje mu 18 kumwaka uheze. Ubu rero ndi ni Bujumbura kurondera, urazi ko umuntu ahejeje ishuri acaja mu byo kurondera ubuzima. Umuntu ahejeje ishuri acaja mu byo kurondera ubuzima nkuko tubibona ku byo ufise ngaho, ariko baraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Ariko dutahuza abantu uvuze ngo nize amashuri yo muri Kongo, rifo tahuza bakora tukurikirana ikiganiro kubera n'abantu baba batahura gutandukanye. Amashuri yo muri Kongo ni kuvuga iki? Wize muri Kongo canke wize programa y'ibijanye na programa yo muri Kongo? Nukuvuga nuko ntaba muri Kongo, ariko nize inyigisho zo muri Kongo, ni programa muri Kongo. Mu Burundi iriho. Rero hariho ambasade iri ngaha muri ville Bujumbura, hakaca habaho n'ishuri rito ryajo riri Gitega. Rero niho nashoboye kuca mbandanyiriza ivyigwa byanje. Hari kugira tubatahuze kugira bashobore gutahura. Wababwiye ko witwa kazina ni HARERIMANA Joseph. Joseph, umeze neza ariko cyane? Turabona ko umunezero ari mwinshi. Tugendere nido Joseph, turabona ufise amashugwe ngaho agiye atandukanye, mbere twavuga ko ari meza cyane kuba ko barayaraba. Akabazo ni kamwe gusa, amashugwe kuyahingura nkuko aha mu Burundi hari ababikora ariko si benshi baba bakunda kubigaragaza imbere canke babura uko babishira imbere y'abantu, ariko wowe ko watomboye ko buri ngaho imbere y'abantu bakora kurikirana ikiganiro dusangize gatoya ka historique gatoyi. Byaje gute? Ninde yaguhaye ide? Byatanguye gute? Ego murakoze. Kubijanye n'irishugwe, icatumye ndarikora nuko abantu bose ntibafise uburyo bukwiye bwo kugura amashugwe yo mu mamagaza. Murabona ko ava hanze, ugiye kuriraba usanga ajya muri magaze menshi akorerwa hanze, made China, urumva ko atari mu Burundi. Abandi nabo bakora mbene ayadukora bo si benshi. Nanje naciye mbona yuko ku buryo atari benshi bataronka uburyo bwo kugura
avuye hanze nacinza n'iciyumviro cyo guterera kugira ngo bose baronke ibintu utuntu two gushariza mu mazu yabo. Ikindi naco catumye nkora n'amashurwe nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi aravuga yuko dukwiye kugira isuku mu bisagara bijya bicupa tukabita tukabikuraho mugabo iyo tubitaye je nacenza ari cyumviro eske akajya gacupa ka energy naco kokora mu gihe benshi babona yuko wari umwanda wo guta aka gashurwe rero karimwo kajya gacupa ka energy niko gakoze iri shurwe. Agacupa ka energy aho nyene niho dukeneye udutahuze tuvuze ubucupa bwa energy ni kuvuga burya bucupa buvamwo ikinyobwa ca energy bisigura ko aribwo ukuramwo uto tuntu twishurwa aho nyene niho dukeneye gutahuke. Ni kamwe mu mayirema agize kano gashurwe mugabo kandi ni nako gakuru ko kurabona na gacupa kari dekore n'aya mashurwe. Ishurwe naryo uko muribona kuko harabaho tije hakabaho n'ishurwe. Ishurwe ni iri ishurwe naryo rigizwe n'urunyuzi urunyuzi sinzi abahora babona ajya amashurwe bafumisha mu gufuma amashuka hari inyuzi bakoresha. Rero je nace fata isashe n'urunyuzi n'aka gacupa ka energy nakabaho nagize komande ku muntu aja kuba baji. Iyi ni komande mugibi byose nivyo nironderera no kuvuga byose bigiye hamwe casanga nakuye mwishurwe. Ego byose bigiye hamwe utusanga wakuye mwishurwe nkuko abantu bako barabiraba cyane cyane. Tuze ro gatoyi nyene cyubahiro umukuru w'igihugu nkuko babivuze yaravuze atugwaruka gwiteza imbere ntirurabe gusa mu mashure woba gwariza ariko no mu bintu rusanzwe rukora rukreye igikorwa kanaka kugira kibateza imbere. Tuze rero ku mashurwe yawe ide watubwiyeho yavuye ariko inspiration nta muntu yoba yarakubwiye ati gira uko cye ni wenyene wavuze ati nkuko waroje kubitubwira ati jereka nzana iki gikorwa c'amashurwe nkuko warubivuze. Oya nta twishe nagize kuko ugiye kuraba les artistes umwe wese azana akantu kiwiwe. Rero nta hantu na hamwe nabonye iyi modeli wanje nta hantu na hamwe natrishije ahubwo uretse ko atanu umuntu n'umwe arakora mbene iyi modeli wanje nukuvuga ndacari umwe kuri iyi modeli wanje kuvuga inspiration jewe nyene nta muntu n'umwe yanyigije no shurwe. ngira mwumvise impamvu nagenda rikora hariho n'ibindi biguma bituma no gukora ibindi apare yiri ibyo turabishika ko mu kanya kubera ni byinshi uri kurategura ariko kuko baradukurikirana amashurwe ameze neza cyo ndayabona n'abandi muri commentaire bazobitubwira uraje imbere y'abantu aha ni benshi bakora gukurikirana kuri wowe Joseph nko watubwiye uri wenyene cyangwa hari abandi bavuze ati kufise iyo ingabire cyangwa iyo talent yo gukora amashurwe reka tubuze nawe ushobore kutwigisha dushobore kuja hamwe cyangwa uracyari wenyene. Gushikisa uyu munota ndacari jenyene mbogabo nkuko mwari mubivuze benshi barifuje yuko twokorana ariko nagenda kubonamwo ingorane zitandukanye kugira ngo sinashose ndabemerera kuko nabona amariske menshi nabaye ndafrena sinabemereye ariko ndifuza ko byo kwaguka kugira ngo dukorane n'abandi cyumva ndagifise mugabo pura mu manda cari jenyene hari akantu cishijemwo ngo ingorane kenshi tuzitwa intambamye ngo kugira ntukorane n'abandi izo ngorane niziye rashobora kuba udafise umwanya usanga hari utundi tuntu uba ufise ubangikanya mu buzima bantu rero bari bize yuko ushobora kubigisha ico kintu nta mwanya ubahaye kandi ikintu utacigishije abantu kuva ku ntango gushika gihere urumva bagenda baratakara muri connaissance rero nje gituma nase kwemera ivyo ntari bushitse navuze ati ntiharagera nzo kugurira imiryango ni nabona bikunze bisigura muri uyu mwanya Joseph nta mwanya afise wo kwigisha abandi umwanya uracamugora ariko ariko arabitegura tuze ku bantu bakora kurikirana ikiganiro ngaha barakubona nk'iyo ngabire ayo mashurwe bayabonye uko asa mbere hariho n'ubundi bwoko ngira ushobora kuba ufise bugiye butandukanye Joseph mu gukora ishurwe amabara
akunda gukora cyane avuga ati abantu barakunda gose ni nk'amabara yayo? hari amabara ya rose. Rose ni rya rouge n'iryera. Rose, rouge n'iryera. Niyo mabara bakunda gukora, bakunda kungurira. Ariko kubera ko abantu dukunda ibitandukanye, bamwe bambara ati kuko iyo ndiko ndatembera bambara ati twereka amamodeli, nkaca nikora ku gatelefone kanje mba narayafotoye, nkaca ndabereka bavuga ati modeli ushaka icouleur ushaka ni iyihe muri aya, kambara ati uzonzanira isa gutya canke akama nimero za WhatsApp, nkaca ndamurungikira amafoto akamashwa y'iryo yahisemo. Tusubire inyuma gatoyi, ubimazemo igihe kingana gute uri kurakora ibintu bijanye n'amashurwe? Bwa mbere ho dusubiye inyuma gatoya nkuko bivuze mu gihe c'ishuri nkiriko ndiga, amashuri nize yanyemerera kugira umwanya mu gatondo. Iyo mbona yuko ndi satisfait mu bijanye n'ivyigwa, naca ncishamo nkaza ndakora utuno tuntu kuko nanga kuyerera, nkanka kuja mu ngeso zitandukanye. Naca nikora kuri ubu buhinga naronse bwo mu mutwe bwaje kugira ngo nze ndabushire en pratique. Nasanga ari byo ndimwo gusa, ni ukuvuga nabitanguye haciye nk'imyaka 2. Haciye imyaka 2. Hari abantu bakora kuri kinani kiganiro ngaha bashobora kuba bafise umutima wo gufasha cyane kuvuga ati ujya muntu akora ry'amashurwe, reka turabe ukuntu twomurondera kugira dushoboye gukorana. Haba ari amasosiyete menshi agiye atandukanye, abona umuntu afise taha cyangwa afise talent, bagaca bavuga ati reka twiyegereze ujya muntu kugira tunagura igikorwa ciwe kije kure. Utujambo tubiri kuri aba boss cyangwa aba manager bagiye batandukanye. Nukuri imiryango iruguruye kubifuza gufasha, nukuri ahubwo icyo cyumviro cyiza kuko ntawe udashaka gushigikirwa. Nkira hanyene urashaka kunshigikira uhereye hanyene, kumbura usanga Imana izogendera hezagira ivyumviro byanje, gasanga ndageze ku rundi rwego, ariko ntafise umfata ukuboko ntibishobora gukunda. Ego nagomba nsabe nkuko mayi mubivuze, nsabe abashoboye abafise uburyo tugavugana, bansabye contact tukavugana kugira ngo bashobore kumenya idonido ry'igiciyumviro kugira ngo bashobore kumfasha bamaze kumenya historique yavyo. Ego yoze tuze mu iyo myaka 2 uburyo wakoresheje kubera ari gihe yeneje ziba ari nyinshi, mu iyo myaka 2 kuvyerekeye akanoti nikiye wishimira muri iyo myaka 2 kuva utanguye gukora ayo mashurwe? Muri imyaka 2 nakuyemo ikintu gikomeye, kuko hari igihe usanga utwo kwambara atari kirenga, igihe usanga kandi n'akarasiyo kagenda karahera, kuko karasiyo ni consommable. Uca usanga rero bugina buramfasha, samahera menshi nagenda ndaronka, ariko ahubwo nayo ndose yagenda aramfasha aho ubona bigiye kumera nabi. Byaramfashije cyane, mugabo sikirenga kuko sinaronsa abanshigikira nkuko mwari mwaje kubivuga, ariko noronka indi ntambwe yo kwegegwa imbere. Sinoba nkivuga yuko amahera ndonka amfasha gufungura gusa, ahubwo nkakuramo n'undi mugambo sumbuyo. Yego ngo intango yamigoye, ariko iyo wizeye urashika kure, kandi iyo ugumanye wa mwete urashika ahandi hantu nkuko abantu bako barabikurikirana. Kugira duce duheze ikiganiro mu kanya, abakunzi ni benshi cyangwa abantu bakora kurikirana ikiganiro ni benshi bagiye batandukanye. Joseph apare yo gukora amashurwe, ibindi ukora mu buzima busanzwe nibi ubiha umwanya ungana gute kurutuwa amashurwe wo guhingura ayo mashurwe? Aya mashurwe burya umuntu yaronsa agasumba kandi aca afata ko nyene. Imana yarampezagiye naronka ahantu akaraka nyene nze ndakoramo duke duke. Aka karaka rero ntikaba kakimpa n'umwanya na mutoya, no kuvuga ndonka umwanya ma 18h, ariko kugira ngo ingabire yanje ntitakare mu ma 18h ndi programa guhera nka saa moya kubandanya. Hari amasaha kuva saa moya nkushika saa 3 gutyo haba amasaha bakimeze neza. Ndashaka rero kuza ndaraba mvanga kugira ngo ingabire ntihave intakarana. Mugabo sinoheba ico gishobora kuzoza kirangaburira misi yose. Mugabo nako sinogaheba. Ego turabona inyuzi zigiye zitandukanye,
nubwo watweretse ngaho bugiye butandukanye dufatire kubwo yego muri ibyo byose iyo utanguye utangurira hehe uhereza hehe bimera gute ibikugora muri aho nyene aho ndiko aho mwayo mashugwe biba ari nk'ibihe cyangwa intambamye ukunda kubona muri ibyo bintu usanzwe hingura akenshi uca usanga kuko harimwo ibyo ngura ni nutundi ico ntagura naka gacupa kaneje gusa mugabo ibindi ndabigura intambamye mura navyo nuko iyo bibuze ku isoko ndahura n'ingorane kuko uca usanga nari nsanzwe mfise nk'amakomande umukiriya akaguma mbaza rero iyo mbuze ibikoresho kubera ko byabuze ku isoko cyangwa ikindi naco iyo ni intambamye ya mbere usanga umukiriya umwanya agashakiye ko nanje umwanya afise ntibihuje no kuvuga ngo ni ikintu cyo gutunganya umwanya n'ukuntu twatunganya umwanya gusa hamwe n'umukiriya mugabo ingorane ihari si nyinshi cyane mu bisanzwe ingorane ihari si nyinshi cyane Joseph uciye ubwenge cyane ku bakunzi ba Rinox TV turafise ukuntu impano zinyegeje tuzigaragaza tukazizana imbere y'abantu kugira bashobore gukurikirana ugwaruka rw'Uburundi babone yuko rushoboye ruzi ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu makategori agiye atandukanye abantu bakora turaba ni benshi bagiye batandukanye Joseph amashugwe yiwe ayakorera hehe uwumukeneye iyo musanga hehe Joseph kugira umushikire hasabwa iki si inyishu nimwe gusa tuca duhana contact WhatsApp yanje ni 61 694 164 61 amajana 694 164 uyu mwanya nyene tuvuganira ko ndi muri quartier Cibitoki i Bujumbura ni muri quartier Cibitoki avenue 16 Joseph mukanya kugira turangize ikiganiro nkuko wabitweretse kandi amashugwe ni meza umenga ahubwo je nacengera ndanayagutwaye ariko byari byinshi wagiye uratubwira byinshi bigiye bitandukanye ariko ku abantu muri rusange bakora kurikirana ikiganiro ndakeneye utuntu dutatu cyangwa tubiri ushobora kubasangiza muri rusange bose byo nagomba kubasangiza nuko iyo ubonye ubuzima bwanse ntuze wicare raba abagusumbya ubumenyi uraba ico bokongerereza canke wicishe bugufi wegera abandi bafise ico bagusumbya kugira ngo ushobore kuzamuka mu buzima kwicara n'impanira vyanga ahubwo kora izoguhezagira muri bijya nyene ivyo nivyo numva nari kuba nobabwira akajambo kuri Rinox TV ndashimiye iyi TV Rinox TV kuko nayo narifuje kuhaja unagoma numva benshi baba baronka promotion yo kuja kuvugira kuri TV Rinox rero naje ndaryohewe kandi n'abandi muze mubashigikira ukunyene kandi kizovamwo nkuko ndavyizeye Imana izobikora biciye kuri iyi TV yanyu nyene ndazi ko umusaruro uzovamwo uko bimeze kose Imana izobihezagira akajambo kamwe kugwaruka rungana nawe cyo gwaruka rushaka kuba rufise amatalenti agiye atandukanye ariko binyegeje handi hantu kuko mwebwe nimwe gwaruka gwejo mu Burundi no kubwira ko atari byiza kunyegeza talent kuko urashobora kuba unyegeje talent Imana yaguhaye ukabunyegeje ubutunzi bwa benshi mu mufuko wawe rero si byiza na gato ahubwo ushobora no gukubitwa n'inkoni y'Imana kuko ubitse ico Imana yaguhereye ubuntu ni byiza rero ko tuja hamwe n'abandi bafise amatala kugira ngo tuzamure Uburundi tukazamura n'abandi bantu badafise ikintu bo kwifatikiza kugira ngo batere imbere rero nuko twoja hamwe abajene bashoboye tukazamura abadashoboye ubuzi buriho buri mu mitwe ubuzi buriho buri mu mitwe iyo ukoresheje ubwenge Imana iragufasha mbere kagushikana n'ahandi hantu akajambo ka nyuma muri kazoza canke mu byo kurategura kuba ko waradukurikirana akajambo nagomba gusozera nuko gutera imbere kwanje ndipfuza kubona hari abandi bako bansaba akazi
kuzoba wono kwita manager. Nkavuga ati nanje nashitse ku rwego ntegeza guteza imbere abandi kuko nabiherewe ubuntu, ntegeza kubitangira ubuntu, ariko kubera ko isi isaba ibi bikenewe n'amafaranga, mugabo nkaciririza, ariko nkavuga ati ubufasha ndabushizemo mu guteza imbere urundi gwaruka n'abandi bantu. Target yawe ni uko ushobora kuzoba ufise entreprise ihingura amashugwe hamwe ushaka kuyakwiza uburundi bwose, reka mbere no kwisi yose, amakomanda akaba umuyoro. Ibintu bibiri tuba twibagiye duce turangiza ikiganiro. Sinzi ko mwonyibutsa byose nibaza ko cyane ibyo ushaka, ibi bibiri ushaka kubwira abakunzi bawe, reka n'abantu muri rusange. Nagomba banshigikire kugira ngo dushobore gutera imbere, abafise uburyo bukwiye batushire hamwe kugira ngo umwe wese na talent yiwe tuje hamwe, umwe wese azana icyumviro kugira ngo dushobore kunganira ivyumviro vyacu bije abona neza kugira ngo dukuremo umusaruro. Nivyo. Yapu Joseph, duswe tugushimire cyane. Muri Rinox TV nuko tubikora, niko turondera impano zigiye zitandukanye tukazinyegurura kugira abantu bazibone, ariko akajambo kamwe namambaza abantu benshi muri rusange cyane tubiri. Muri rusange Joseph apari y'amashugwe, ikindi kintu ku ma entreprise agiye atandukanye cyangwa amasosiyete agiye atandukanye, abaye nk'umuambasada cyangwa ubuserukizi muri ibyo ukoramo, ikintu cya mbere utangura kubasaba ni nk'iki? Sinzi mbaye umuambasada, ikintu utangura gusaba nuko icyo ntushobora gukora nuko nokoranya abajene, nkakoranya donc icyo nokora nuko nododora ijya nino, nkashigikira abantu badafise aho bikora, donc badafise uburyo, kuko nanje nzi ko nabiciyemo, ntangura kumenya iyo naciye, nkibuka nuko hari abandi bahaciye. Rero ni mbaye wo kuri urwo rwego noshobora kwiyumvira kudodora ijya nino, nkazamura abantu bafise amatalente d'abord, ariko babura ababashigikira. Nico ndacifuza cyane. Uracifuza cyane, ariko wifuza wongera unasenga. Ico rero mwari mwibagiye no bukimbaza, dukora dusenga icivugo c'umuhisi, niko yasize atubwiye dusenge dukora dusenga, Imana ibahezagire. Imana iduhezagire kandi nawe iguhezagire, reka no muri Nox duhezagire, n'abantu bakora dukurikirana muri rusangi ibandanye bahezagira. Akanyuma ubonaye nanye n'icubahiro umukuru w'igihugu abonye nk'ibyo bintu, ikintu utangura kumusaba ni ikihe? Duce turangiza. Jewe ico no musaba d'abord kuma umutahe ukwiranye n'ivyo mba nadondoye nifuza gukoresha, kandi nkamubwira nti sije jenyene nifuza ko mwoshigikira, mfatira hamwe n'abandi kugira ngo tuje hamwe, nkuko yama bivuga koperative itegezwa kugirwa n'abantu benshi bakaja hamwe, kuko ivyo umuntu umwe ntibitera imbere. Nifuza yuko Imana idufashije tukamushikira, nzomutura ico ciyumviro, adushira hamwe n'abandi dusangiye talent canke n'abandi bafise talent zitandukanye, kugira ngo tuzamure, nkuko nanayivuze, tuzamure ubwenge bwacu. Erega ni benshi mu Burundi dufise hari abafise amatalent babura ubazamura. Rero nkanye n'icyubahiro, tugize Imana tugahura, nta bindi twomubwira ati zamura talent zacu kugira ngo tuze tuje mu bindi bitandukanye, kandi dufise icyo tufasha mu buzima bwacu, tureke kwiba, tureke kuja mu bindi bintu bitandukanye. Nyakubahwa udufashe. Yapu Joseph, twayaze byinshi bagiye barabikurikirana bigiye bitandukanye. Imana igucira inzira muri Nox, turagoye imihezagiro, ubashe gushika kure. Yari Joseph, mwumvise ibintu yakora tubwira byinshi bigiye bitandukanye, tubande tumushigikira. Hama ni kwa kundi nyene mubande mugira ama like mbere n'amashare mbere n'amakomentera agiye atandukanye, tuba tubikeneye muri Nox. Nuko nyene niko bibabiri, kandi niko tuzokwama tubikora kugira mubashe kubona ugwaruka rwinshi rugiye rutandukanye biciye muri Nox TV. Joseph, turavuze ati ciao ubasezera ariko kandi. Nagomba kubashimira mwese mwandorereye, mwakurikiranye ino televiziyo Rinox.
ndabashimiye cyane mukomeze gukurikirana ibiganiro bya Linox TV kuko turafatikanyije mu guteza imbere igihugu. Sawa, murakoze, mukomeze kuzoyikurikirana. Yap yari bitatu, nkaba mvuze ati ciao ciao. Yap.